ijambo urukundo rishobora kuba ijambo risanzwe kandi ryoroshe kumviriza, ariko uri bwiwewe akariha agaciro n'inkomezi bisumba amafaranga, inzahabu ndetse n'ibindi byinshi by'agaciro. Namba utamukunda reka kubimubwira, utamukunda reka kumuha amasezerano utazoshitsa. Frank na Nicole basezeranye ko urukundo rwabo bazorurinda gushika ku iherezo. Ariko bukeye kabiri ibihe biha ibindi. Umwe muri buko yabiziga siko yabisanze. Mimi kwiki tutashika. Nawe usatugiye muri kantine kandi. Oh yeah, twageze muri cya gihugu cy'u Burundi bwa Nyaburunga. Wow. Tungi. Tuji reka dusohoke. Iheza kandi mushaka kwibaziyo. Iheza. Ushaka kwibaza ni heza cyane. Bavuze ngo igihugu cacu caratabaguritse, ngo harabaye intambara, ngo carabaye nabi. Mbona atari ivyo. Umviriza, she. Igihugu cy'u Burundi kuvuga gutyo, benshi bakoresha ayo majambo. Sukugikunda, nukucana, n'abakarorero. Kugira barabu basaba ubuhungiro, baravuga amajambo menshi. Bakavuga ko igihugu catabaguritse, mama Burundi bumeze gutya. Igihugu cy'u Burundi ni cy'amata n'ubuki. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu ca Nyaburunga. Raba ingene imisozi yose yambaye. Raba ingene gishajije. Nukuri reka dushike mu gihugu hagati harabi. Wewe nyine urashima. Yego nisakwibaza. Karibu. Merci. Ashimbe ko mwashitse mutatubwiye ko muri ngaha. Shitse mu kanya. Okay. Karibu wacu rero. Yaka myinshi. Asha. Turukana. Kumwana muto waragije amashuri. Si, waragije. Wewe papa wane aracariho. Si aracari kabisa. Mani shimwe. Karibu wacu. Uyu sinamumenya ariko.
Mugenzi tukinana muri Homuzi TV. Okay. Karibu reka vugane gato kuko n'umwanya urabona ko na cyane nagira ndabamenyeshe mu Burundi umwanya muze murakurikiza umwanya mwavuganye n'umuntu mukurikiza umwanya murabona ko mwaciriwe nk'amasaha 2 mu bindi bihugu naho umwanya ni amafaranga mu gihe utakaje umwanya umva gutakaje byinshi ariko ntacyo sorry karagaciyemo kwa kubigisha ingene abantu bashobora kubaho hama mu byo nabahamagariye kuvyerekeye ugwaruka bw'uburuhejeje amashuri kugira ngo twiteze imbere na cyane bareke kuzerinze bareke kuguma bagora leta naho hari umuvyeyi irafise ibintu byinshi ikora umugambi wa mbere ni kuvyerekeye gutera ibiti na cyane amavoka waronse abashitsi kaheramutse shira babaje ryari kutarona narinzi ko tugira tugende ndeka ndababwire uni madame wanje Umugambi ari mwiza ne burya uravye n'ukuntu twigabashije dukenye kandi twarize Jembo menga dukwiye nk'abandi bajene benshi kugira ngo ibikorwa bigende neza. Ego mu bintu byanzanye ndifuza yuko mugende mubwire nashatse kugira ngo mube tubwire bamwe hanyuma mugende mubwire benshi turifuza ko twogira inama ya benshi mube benshi kugira ngo igikorwa kiranguke na cyane iyo babwiwe ari benshi barabitegera na cyane mu ntara za ruguru hirya no hino mbese mu gihugu cyose nababwiye umwe kandi nababwire n'iyindi ndibaza yuko mu migambi yanzanye ariyo gutera amavuka ariyo gutera ibitoki burya biswi biva mu bitoki ariyo korora inkoko ariyo korora ifi burya bavuga ngo Tanganyika umuntu ngo arashobora kugwimura birashoboka kuko mu myongo umuntu ashobora gushira ifi hako muha umuntu ifi uwo mwigisha kwiroba byiza suko umuntu no amafaranga ngo ugende ukore umva usanga atakamaro bimaze ariko rero ndabigishije ingene mushobora kwiteza imbere ku kwezi musanga mwinjije amafaranga menshi kandi rero burya mu mezi 3 cyangwa 6 nkoko ibitangiye guta magi bamutangiye kuronka ifi nazo nawo uzorora mu mezi 6 ziba zikuze rero ndibaza yuko ni migambi irashe mugwaruka muri nk'igihugu cyose twifuza ko twokora mu gihugu cyose kira province yose tukayigisha imigambi yabivanye n'ingene iyo province imeze ndibaza yuko atangorane kandi muzo kutera imbere turavyizeye je na madame wanje nivyo twigiye ndibaza yuko mugiye kubironka vuba cyane twasubiye imigambi kugira ngo tureke guteza ibihugu byamaze gutera imbere tuze tuzane iyo migambi wacu amasara tujanye reka tuje mu rubanza mugende mutegura iyo nama muzoce mudutumako kugira ngo tuze tubafashe imigambi yatuzanye hama natwebwe twatugiye mu rubanza ndibaza yuko mu minsi mike ibikorwa bizokorwa neza atangorane. Okay, merci. La façon qu'il a hashimye. Merci beaucoup. Ntangorane vraiment. Twebwe cyatuzanye nuko twateze imbere Burundi. Amorane. Reka Karori. Nariko ndoza amasahani no guteka. Yego. No musi natese bya VIP boss. Natese from America. Injya abanyamerika nkamuge mukunda. Oya, umva turifuza ko tuginga zikirundi nuko. Mama dushaka ushaka kugira ibyo? Uze kunekera neza gusaka cyagafu. Ushaka ifu y'ubujumbu riraryoshe mawuja. Umviriza. Isukura two tuguma turonka abashitsi urabingira mutegura isuku. Ntugire ikibazo. Sawa murakoze. Sawa ugende kwiza. Sawa. Komera. Okay murakoze. Inza kugura portail. Oya nacu. Komera.
Aline ngo ugurire umuntu mbega wambaye neza yarugiye Wow, Frank! Ndiko ndarota. Frank! Frank, urashaka kuza ntubwire nze kugutegera. Karibu. Ndachani. Frank, nusi ndatabura neza ahubwo reka nambara amaroke. Cyo nibaza ko ariho no kubona bye. Uya ni je. Ufise kibazo nyabaki. Frank. Kugira ugire surprise wakwiye ko. Hari nwigoye gutahura nukuri. Be. Johnny sinza kubitiwe nyene arasohotse mugabo weekend ntashika kure. Asha umutima wose waje kuri John gusa naho nari kuri mu ndege nagumagira umutima ukubise John umutima ukubise John hanyuma na Nicole Chena jinyuma ya John afe oya ujinyuma ya John gute umviriza nugira ikibazo umutima ari umutima wo gutera n'umutima wo kubika mu indani izina giwawe sikuguma ngume ndari mvuga bica umutima wawe cyo simba kuranchanga Frank gusa ndacana Nicole each time toujours surprise ramunguye uya naco nangorane ndibaza ko ubundi ngaha tuzovugana nta kibazo fe Cyo naraje surprise John why boy Frank ni wewe ni jewe John c'est pas possible Kuri kaje kumusuma vraiment oya sindi umusuma naje gutegura imigambi y'abene gihugu nusi ndavyumva kandi telefone yanyu rero ntakaranye Frank mwarateye imbere n'ukuri yo Frank reka gutumwanya Burayi mu Burundi ibintu biriho noga hotel imbere ego ndabona na bonne gouvernance iki ni gihugu cy'amata n'ubuki ego nanubizi ngiye kuza ngiye gutegura karibu Burundi wacu kuba igihugu cy'amata n'ubuki nukuri ubu nashitse ego karibu Nicole kutirazima umushitsi ahubwo nyereka ndamu ufite nari ncumiwe John nari ncumiwe dimwe ufatike jewe à l'aise kandi à l'aise akagwa kariho akiwacu hari umuntu w'umuvakansi fata ugwawe ubwo bari rasuzuguritse ngayi wacu oya no oya reka afe razi cyo nkumbuye amazi niyo ngeneye kuko nayo nari nkumbuye ndabazaniye urabizi sajye wewe wenda gucisha mu byumba twebwe naho urabona ikiziba uragira ukugusa ngorane gusa amazi meza cyane imyaka yose Frank oya ayo vraiment nagiye sana cyane gose kabisa turi ngaha twaje mu Burundi kugira ngo dutegure imigambi kandi rero muri iyo migambi twagumye dukorana na leta y'u Burundi turifuza yuko twitangura vuba ikintu cyose Frank renda gukumbuye bro uya imyaka myinshi cyane tuba tuvugana ku John nawe nakuzani
ngorane nge ninywero tuzi twiwacu ariko jewe uze kwibukana ka kantu nkunda akagwa k'igitoki sha nawe karakumazi kajya kajya kantu karakononye umuhejuri jewe urazi ko ninywera gatobi urazi ko ariko nikundira oye uvuye muri siporo nawe urarushe kamwe ego cyatuye ngo amagara yacu nawe hama Frankie ndazi mufatanye na John kataje sura kuvuga umbabarire umene myabuza uri kurakoresha ngaha mu Burundi aha ndazi yuko nta kintu sura kuvugana muri kumwe na John ahiye irapasa d'accord docteur ok merci beaucoup amanda genda garuka niwe ndinde naseze sawa okay bisawa je vuma meze neza iyo migambi rero nazigenzanye ni migambi naje gutangura mu Burundi kugira ngo mfashe ugwaruka rero nifuje yuko twoba turi kumwe nkuko twamanye urazi ko uri inshuti uri mu muryango icyo rero canzanye gikuru kuko leta yaranyizeye narateguye umugambi ndi hanze ndawurungutse mu Burundi baravuga bati ingo mu Burundi ukorereyo Frank nukuri vraiment ndi ngaha ndibaza gutakizunanirana ndazi byinshi tuzobifashanya kandi bizogenda neza ndazi ko amayira menshi urayibagiye ngaha ariko je ndazi aho twoca kugira ngo ibintu byose bigende neza nta kibazo vraiment banza ushike mu rugo utikane tukuzimane ufungure tuguhe agakeke tuguhe indagara za Tanganyika hanyuma ibisigaye vraiment umwanya bishariho iminsi bishariho ndibaza ko kirira Sheri ubu tugira tugenda gutegura ya migambi rero tuyishire mu ngiro nkuko tuheruka kuvyemerera abene gihugu ama ni wa mugambi wo gutera amavoka ama cyambere ego ni wa mugambi wo gutera ya bitoki kugira ngo dutegure gukora biswi mu Burundi none shushu abajene warabaronse twaravuganye mu ntara zose z'igihugu nta ngorane ego hama nani wa mugambi wo mu myaba korora amafi kandi rero nasanze mu gukorora amafi twoca twubaka hejuru inzu z'inkoko za nkoko zigaca ziba hejuru kuko ajya mase zita zica ziri mu kurawe ko ziba ziri mu muti kuko zica zigaburira na zijya fi zigaba tuko turavura za ya mafi ego mama uyu ni wa mugambi wundi ariko rero iyi migambi iri inyuma nayo dushaka gukira kuko twakora byinshi cyarimo tugomba ko dukora bike bike kugira ngo bategere umva uzanye byinshi nabyo bategera je nibaza ko twogenda tugenda tugatanguza iyo migambi vuba
Frank ego vure mujya mugambi ni wo oya ntango Ego. ikibazo narakubwiye uko jewe ubu magaze neza kubyerekeye imigambi sawa sawa okay rero Sawa, sawa. ugira umunsi mwiza Turasubira. tuzoshobora kubonana ibikorwa tubandanye tubipanga nta ngorane sawa sawa okay karibu kandi wacu naringa ego ama franke kweli ko wampaye nimero zidapasa byasaba kandi n'indongero oh zijya nimero je sinzi impamvu telefone yanje ifise ikibazo uwo telefonye irapasa ariko uwo telefonye bikanga sinzi impamvu canke ni kubera ngikoresha ya code y'Iburaya hama sigurira neza rero kujya mu kuntu wambwiye ufise undi mugore nivyo none ico ni kibazo ga Nicole siguye ko mfise umugore ngorane ufise ikibazo nyabaki Frank ndagufasha iki none nkora iki Frank ufashe iki ntamara ndi ko ndagusaba ibuka yuko wenyene wambwiye uko atawundi mugore uzorongora atari jewe Frank uvyagenze gute kugira umpemukire Frank aka kanya wavyibagiye Nicole uri mushiki wanje hey uri mushiki wanje kuri John wewe na John ni inshuti n'umuryango wifuza iyo miryango ije ryari John yabaye mutoyi wawe ryari none imyaka irenga 40 turabagenzi turi inshuti Nicole wewe mushiki wanje bize ndakubiremwo Frank menya neza ko nagukunze kwira amaronko okay Frank raba ubutunzi dufise Frank antuka sindiko ndakurondera kubera ivyo wavanye Iburaya no bibaye ngombwa nzo umugore wa kabiri okay uzogira w'Iburaya nongahe Burundi vyanse nzogukorera ikintu utazopfa bibagiye mu buzima Nicole yes ubu umugore umugore wa kabiri oya jewe ivyo umugore wa kabiri urekane nico kibazo oh my god umviriza Nicole iyo ntumbero ihagarike hama ari ikintu gisabwa cyose ku rubanza rw'iwawe jewe nditeguye kandi n'ukuri nzogufasha nka musaza wawe aketwa mushiki wanjye nakubwiye Frank nimba uzi yuko utiteguye kuba umugabo wanje ndateguye gukorera ikintu kandi utazibagira mu buzima Frank reka basi ndakwibutse tukiri ku ntebe y'ishuri wowe wiga imbere yanje ndi nyuma yawe sinari bwaje mu by'urukundo Frank warabishizemo ndabijamo Frank unasezerana ko atawundi mugore uzorongora atarije Frank ibuka basi yo sene ingene vyagenze jena nakubwiye ko Frank ntandi majambo nkeneye nimba utari prête upre yo kurongora jewe itegura ingaruka imbere yawe kandi singe n'ayandi majambo kandi Nicole so
Yego. Nawe. Karibu. Merci. Muraho. Yego. Frank bari hano. Frank siyari. Ah, uri Alicia. Yego. Oh la la. None mwe muri bande kwanza. Je nitwa Nicole. Ndi mushikiyo. Ashike baba senda bazi. Sangari abantu taramenya peut-être uzobamenya. Sinzi. Yego. Sawa rero ndagiye nzugaruka ari hari. Yego. Yego. Ariko sinogera ntavuze ikingenzi. Alicia. Waba warigeze kuba uzi amakuru ya Frank na Nicole? Nayo numvise. Jewe na Frank muri generation irevye yarankurira twarigeze kuba turi mu rukundo rukomeye. Hanyuma ubu rero byarase kumvana. Frank kumva no mubura ni ibintu byananiye kwakira. Rero nashaka ndagusaba ikintu kimwe. Alicia, ushaka kumpebera Frank? Nzobukoze cyane kubera kumubura Frank notuma mfa. Ariko ushaka gukundana n'umugabo yubatse. Kubera yagiye naramukunda akiri umusore. Vyarananiye kumvamo. Alicia, ico ushaka cyose noguha. Ndazi ko atacubuza uri umunyamerika kazi. Ariko nkumva yuko subiye kuronka umukunzi wanje Frank. Alicia ugiye buraya ntuzoburundi mugabo. Ariko jiwe Frank umumpebeye ukoze cyane. Ndi serious. Okay, niyaza turaza kwivuga. Tsokoze cyane. Sawa. Bite ko Hakuvuye he? je mvuye iyo kubabanyi ko ndatembera bazi ko iminsi ari myinshi. Nta muntu muhenga. Umuntu duhura. Ndabonye Nicole sinzi ko yari ngaha mu mushiki w'umugenzi peut-être ubonye imodoka gusigiye Ico gusa ni mushiki w'umugenzi wawe. Yego nabindi ndamuzi ko Nta kindi kivyinshi. Oya. Ico nico cyatumye aza kumbwira ry'amajambo shushu. Charicharaga. Charatuvugana. Cece cyatumye ubura muri abiri. Ziri byo ruca kunyereka, aricyo kunyereka abagore bawe. Frank. Sinzi kumeze gutya Frank. Kwiriki. Bisi chatuvugana. Ubwira birebire sinzi kumeze gutya. Sinzi kumeze gutya. Wabuye muri wacu hatskura ndamukunda. Urabitsikora ndamukunda. Naye ibyo bintu sikwerawe. Biritse ndakubwira. Biritse ejo. Soja ukatije itigende zure wibacu ngo bisako byagani. So kubyagani. Nicole. Nicole
nimushike umugenzi. Oh my god, icara basi tuvugane. Icara. Karibu. Sawa. Nona yivyuka bazikariya. Ndabira. Karibu murinde. Mama kofi. Nicole. Pardon gato. Ahanini si John yanzanye ngaha. Nazanye na wowe. Nicole. Cyane gukunze. Kuva tukimenyana na John aragukunze cyane. Nayo mpamvu nari nashimye kukubwira yuko ndagukunda. Kambera umukunzi. Ariko ntuvyiyumvire ko nabi. Umuntu yakunze aravuga. Jackson. Aho urazungurutse muri quartier yose usanga uzana urukundo wanje. Niko ngiye cyane. Hajya umuntu kenshi atandukanye n'abandi mu vy'imico ngira ni vyinshi. Sishobora kuja kugira mu muduga ushaje mbona umuduga mushasha. Kandi hari n'ubundi yikundira umuduga ushaje bivanye nuko yawushimye. Ariko je ndi mu bantu bakunda imiduga mishasha. Kandi uwo muduga mushasha nshaka gutunga umwe. Muri make nshatse kuvuga ko rero nakunze. Abo bandi bose narababonye. Ariko imico n'ingeso yabo ntivyigeze bimpimbara. Kandi yumvire gukunda ko atari bibi. N'ubu ndabigusubiriyemo niwe nashimye. Abo bandi ntabo ndabona. Jackson. Naguma ndabwira ko mfise uwo nakunze kuva kera. Kandi nashobora kumwemukira. Rero sinzi rero wewe. Yes. Cyane baze ibyo uko ari bitebo washatse kunshishiriza. Kandi hajya intambi nziza urayikorera. Niyo mpamvu ngiye gutyo. Cyitse ibintu ntavyo turayaga na John. Ntavyo bigera nshishiriza. Imyaka yose tuzinanye. Ni nayo mpamvu natumberewe. Kandi cyo no kubwira inzu ndayifise. Mutuga ndawufise. Ari vyerekeye ubuzima bwa misi yose ndibaza ko tuzobaho neza. Ubwo kaneme nawe cubira abantu cyo ushaka kumfogekeramo. Umbesha ngurafise abandi. Kandi maze kuza inshuro zingahe ngaha nta wundi ndigera mbona. Jackson. Ika tubihe umwanya. Nibaza yuko atari nyinshi warusha ugenda utwaye unyene. Kandi ikindi nacyo si ibintu bikunkora muri chambre.
ushaka kugenda hama tukazovugana nzoguha inyishaka. Nibaze muri uwo mwanya tuzoba dufise kuzonka inyishu nziza. Uzaba umfashije cyane. Kuko he nabo maze kwirata ko hari ahantu nabonye inka nziza. Bohava banantwenga. Sawa urakoze kuri iyo nyishu yawe ariko numfasha amazi make. Ngene ndanyoye ko erege isi nzu y'abarozi. Sister uri mu biki wewe? Kutavuga. None ugwaye ntushaka kuvuga ati je ndagwaye hamanuka kujana kwa muganga. Wenda zikusanga uteye umuti cyane. Arire. Shaka gira iki ari? Gira iki yugure portail usore imodoka tugenda. Kwa wikorogasha. Je nta problème nakubwiye aleze bamahoro wicare kwihana. Oya. Uyu muntu je nkeneye kumenya ivyiwe. Sinumva ko yaje surprise. Ya plus agacama nimero zitapasa. Kandi ya musheri wanje vraiment, no? Nigeza kumenya ivyiwe. John nkuko nabikubwiye rero. Jewe nukuri ebana Nicole biranse kabisa. Ni nayo mpamvu nshimye kuza. Ndabikubwira amaso mu yandi. Sifise ikindi novuga kandi ndazi ko amafaranga yafise John. Ubo je nagomba ufashe. Ufashe kuri mushikawe. Ndabe ko nomwegukana. Kandi harero naje ndakuzanira n'agafana. Ndazi ko nkuko nabikubwiye ko atamaherutse. Mugabo ko nakantu kagafana nyene kugira urabe ko ubucuti bwo bandanye umfashe. Kandi uzobukoze umfashe nta wundi no kwirukira atari wewe. Jackson humura. Aha kuri inzu kimbwira iki cyaheze. Ahubwo Jackson cyo no gusaba. Genda utegura urubanza byihutirwa. Kuko umugore we wamuronse hasigaye gusinya gusa. Je ujya n'umushikanje ndamuzi. Ntungira ingorane nimwe. Murakoze cyane. Murakoze. Kandi uri umuntu w'umugabo. Murakoze cyane. Sawa sawa. Nicole. Nicole, wewe urazi neza yuko uri mushikanje. Dusigaye turi babiri gusa Nicole. Abo mungana bose bamaze kubaka izabo. Ariko wowe uri ngaha gusa. Amashuri warizu aheza nacubuze. Ndakeneye umwishwa. Yes!
ndakene umwishwa mbega ko ari umusaza wanje mukuru katamusingizana indabo rero njye ushaka rero nce ntangura ndagutangurire izo nzoga zirakuvako raba abo tungana jewe ninde arubaka rwiwe twebwe nkungu tugenda bukeje kibona mw'abakobwa sinzi ingorane ufise wewe nenda kubaza ubaza ko ndi ngana afise uwo nkunda ndafise uwo nkunda kandi ndamukunze imyaka myinshi bientôt tuzobibona Frank ninde kuroze wewe umugabo afise umugore adapima n'ibiro 50 ngo ukore muyaburaya Nicole nibiki yaba Jackson ni umusore w'umubogari afise ibintu byose byankenegwa kubera ko udashaka kubakana n'uki John umviriza wowe si utezwa kumitiramo nkunda uri kuravyumva je mu myaka yanje fise nije fise decision yiwanje rero nimba Frank bafise ibiro 200 afise abagore afise iki nashaka afite 4-5 je ukikuru nuko namukunze pointre ibisigaye navyo uwo mu Jackson wawe umuronderere abandi bana soyo baravyaye hanze apana jewe niyizi Nicole nkunda rimwe sinyongeza sawa umve ndakubwiye wewe kudashaka impanuro ndaguha jewe wibagire yuko tuvukana kandi ndagiye John vuga ndakumva irevre twavukanye turi babiri kandi sishobora kugarariza kubera mu buzima ubu twabanye ntitugeze dushwana hama ko Jackson yakugiye mu mutwe ukaba wumva yuko vyo kuryohera tugiye mu rukundo ntacyo tuma ndakugarariza reka tubijemwo kandi ubiheruka nuko ntakubwiye yarigeze kuza yaraje turavugana yego hama aragenda mugabo ntitwavuganye nabi vraiment twavuganye neza me nta nyinshi tumo yagiye atwaye ariko Paulo mama ndabona umenga byava bidukwegera urwango tuvukana reka tuzovugana tuzoguhinyisha mwenda kurabira kumugoroba utegura uno munsi ndanywa mpaka mu gitondo kuko urakoze ku mutima wawe witegura kuja n'abandi sawa amabosi ni ukuvuga amafaranga yose twamaze kuyashyira kuri konti ibintu ubu ni sawa numva ari sawa akazi mwagakoze neza nagomba ndagukeza nti mugenzi kida kugira aga surprise nawe nyine abona aritwanze mbonye bishitse iyo mpamvu cyende yumva ko nogira presentation nk'iyi okay manzi mwaki hanze gato tuvugane kwanza wow tufashe gato turanze tuyage mukunzi wanje sawa tujya mu cyumba umva niki wabwiye musaza wanje John hari icyo nokora ntari nzi kumubwira
Jackson iyo umuntu agukeneye ntumwihoza sheri kandi ndagukunda umva ubu nyene utelefone musaza wanje mubwire ko nawe tutakiri kumwe reka blague ndiko ndablague urabibona ko bishoboka tora telefone vyame tora telefone uvyase naho alo gute hewe agomba nakubwire mushikawe namuhevye kabisa ubu narondeye uwundi mfise uwundi urumva impamvu niyo nyene nta zindi mpamvu namuhevye kabisa nta kindi amaborogo yaheze nta kindi sawa murakoze namwe n'amahanda yaheze nta kibazo yaje nyene naguhaye uko ari kose sawa futa nimero ni nimero futa nahejeje hanyuma nzosubire gusanga iwacu hacu uzobona uriko uravyumva icara hasi unyibagira mu bugingo bwawe uravyumva sindagukeneye na gato uwo nkunda arahari mbesire Warujya yego hama naratohoje impamvu ujya mukobwa Nicole yakwanze impamvu ye Nicole namubonye ari kumwe na Frank mu kabari ariko aramusaba igongo Frank wo munyaburayi ujya nyene ujya afise umugore jewe naramwiboneye n'amaso aya abiri amufukamye imbere amusaba imbabazi mu kabari
kajewe ngende kwa John ndazi ndamenya ivyo tuza kuvugana naje Jackson nibiki kumenga ugenda nkwataye umuti reka Frank ujya Frank nzi wa mugabo noreka henda Nicole kabisa Frank uhe ntomorera Frank wa mnyaburaya noreka henda Nicole ngo niwe agomba mutwara byanye basi yo ntuma numva ko ubundi w'umusore mugo hapana Frank ujya mugabo afise umugore biramba baje kwe ndababaye rari cyufasha John rari cyufasha bukuri nta wundi riza atari wewe gezaho Jackson ndakubwiye ati gezaho niyo nagomba nje ndahahagaritse ariko kerejo zo kwera inyishu utekane gusa wakoze ntugire ingorane sawa yego Monsieur Frank et Madame Frank mwakoze kunyitaba kuba nabimvise hama muragashobora kuza nimwakire mwihereze hanyuma ata byinshi mvuze igitumye ndabakoranya ngaha sinzi ko madamu wawe bari umaze kumubwira dialogue je nawe tumazemo iminsi kuvukiza ndazi yuko yagira bamwo ibintu byinshi bimwe bitagenze neza ariko bref madame Frank yari umukunzi wanje kuva ataraja hanze akiri ngaha amaze no kugira hanze ni isaha yari nzaza ngaha narinzi ko ndi umukunzi wiwe byo kuvuga ngo yararongoye narumiwe ariko arabimbwira rero muri make nashaka ndakumenyesha yuko Frank ntwoba tukiri mu rukundo nawe jewe nimba avuga ngo yararongoye kwa irevre umujyanga ofisino we uru wahari ntavyo nzi naramubwiye yuko ndi prête kuguma ndumugore wiwe ngaha ibujumbura namwe mushaka mugende nta problème mada ndakubatse biga hagiye witwa gute je nitwa Nicole Nicole muri kino gisagara ko mbona ari heza warabuze umuntu w'umugabo agukwiriye atari umugabo wanje Frank umviriza ndakubwira ubu nyene shaka umuco hagati yanje na Nicole uduha umuco vraiment ko je ibintu birandambiye vraiment sinzi ko ari byo byankuye Buraya duha umuco vraiment madame je nakusiguriye kenshi kabiri gatatu kane ikibazo ca Nicole nikizogutume kigwagarika umutima kandi uhumure hama kuri Nicole unyumviriza rimwe kabiri gatatu kane gatatu gatandatu umunani 9 10 Nicole sindagukeneye singire kusambuza urugo gwisi yose ushaka kwiki reka nakubwiza ukuri jase ni mu mizirima wo kurongora abagore 2 3 4 turi mu Kristo ushaka kushira mu bintu nakeneye ari umugabo murondere je mariage nzo gukoreshereza ikintu cyose gikenewe madame tuzomterera ariko ni kibazo ufise madame siramukuri ingori ku gishitsi radukuri ingoni ku gishitsi Frank je nibaza yuko nta nameshe no kuri Rwanda avuga kuri iyo dossier no kuri iyo sije deja twarabiganiriye kurega bihagije nuko nushatse kwigira sympathique mugore wawe sino urazi ko twagumye tuvugana kuva kera erega Frank shaka ubivuga yuko wari nzuja no mu ndege umbwire yuko uje kundaba none kugira ucu uza kunyereka umugore wawe muje muzananye uribagiye yuko ga Frank wowe nyene no muhira waje uje nguje kuraba musaza wanje kandi waruje kurabaje yo kura wari umwumbuye okay uribagiye ko ni bag iyi ari wowe wasize uyinyambitse kari bag de fidelité zogume ndi fidele nawe ivyo omo ubyibuka ibishimye kubivugira imbere y'umugore wawe kugira amenye yuko ntoba ndiko ndirira busema Frank warambwiye ngo ngumbe ndindiriye wewe nararindiriye okay nimufashe iyo decision ni vyiza mugabo kubwanje reka tubihe umwanya nta byishishimye kuvuga kandi simva n'uyu mwanya ndikunda kanga heda yo passion cyose byinshi nokora bituma apara kuzuranisha umwanya jiwe yerega je sina
sheri reka tubandanye ivyacu urabona ko Nicole ndamukuye murazosubira kandi ndabivuze imbere yiwawe wumva ico kibazo nikizogaruka nukuri hama urukundo rwacu rubandanye naka kudusamburira urugo sivyo nizere ko ibintu bitazosubira kuko je birandambi oya nimuzosubira ibi bintu nimuzosubira ntugire ikibazo urabona ko ndamukuri ngori ku gishitsi nawe nuyo batamutima afise oya kabisa mama ya misozi nakubwire yambaye urabona ingene imeze urabona apana muri ya misozi tuba mu Buraya imisozi birebire ibiki vy'amabuye ariko nabi imisozi y'u Burundi ibiharage ibiki amazu bakubaka amazu ku misozi raba vrema imisozi myiza cyane urumva naka kayaga kameze raba kakavura ingereka urabona wonye nayo kavura kariko karatutonyangira ko umenga sizayivere akoroka ibarafu ana kavura kamwe ku kandi kumenga karimo nakayaga je tuzozo kwigurira ibi mu misozi kugira twubake sivyo mama aho yumva mahoro gatoyi reka yangarike ndaje sivyo akunosigara mu vyumviro okay sawa Mviriza ndakuri ku rubanje kumusoma atari uko nanje nkoma induru kuko mfate ya ofisi muri yayo ikurarinde Nico, acho que já tu já dessas o pegar no trabalho nahise ko wagiye ku kazi Nicole, iyo ndakuravye mbona neza na neza usa na mama. Biga mama twarasa rubizi. Hakundi Imana ikora ibyayo. Hanyuma Nicole aguma ndagusaba urazi yuko dusanzwe twubahana. Uva inyuma y'ujya muhimbira ngo ni Frank. Burya Frank mu matohoza amaze iminsi nkora barabirukanye Buraya kuko basanze bagenda na yangwara. John turavuka kai tubaha nibaze yuko atakintu cyari mu jena. Ikihari rero womenya kandi utezwa gufata ku mutwe nuko wofuta mu buzima bwawe yuko ushobora guhiba Frank nditeguye ko umugore wa kabiri kandi peu importe ingwara cyangwa iki ibindaba suis prête yo gusporta ibintu byose byo kuri Frank. Rero uvyumvirize nzuba umugore waka. Yes Nicole, umve ndakubwira hamwe ukora iryo kosa ryo kujya kubana na Frank umenye neza n'abazonkomoka ko bose
nzobabwira ko nivukana je nyene atamushikanje fisi kandi ndabikubwiye. Oui, allô? Frank. Ni sawa? Naguma ndakusabe ko umwanya soir ukaza muhira. Bishoboka uzana Alicia. Oya ni bon. Kubera oya ubunye sihondi ngoma banje muri salo ucuza kuza rero soir PM en tout cas kuva 15h nzoba ndi libre. Et ni hazoba ari na mon frère. Ok, merci. Karibu. Bakuzanira iki? Jewe ntaco ndiko ndagusaba. Ikizanye ngani kintu kimwe. Turumvikanye. Ndakwihanije kuri mushikanje. Mushiki wawe. Hari kibazo gifitaniye John. Nawe urazi ko umucuti mushiki wawe nari nka mushiki wanje nta kibazo. Hari kindi gihari. Mushikanje ni nka mushikawe. Ukubahuka. Ukamburiza amahoro mushikanje. Kumbe nukumeze. Wama ngo John ngo ndagukunda. Buriza rero nimba ukeneye ubugenzi bw'iwanje nawe. Size subire kukubona mushikanje. Cengura mu telefone muha amahoro. Turumvikanye? Nimba ukeneye ko tubandanye ubugenzi. Size sho kumchokira. Kandi je ndahejeje. Nyumviriza basi ndakubwira. Nyumviriza ndakubwira John. Je nakubwiye ati nahejeje ntari ibindi cyo kuvugana nawe. Basi nyumviriza. Iyo wicara basi ukanyumviriza. John, nyumviriza basi tuvugane. Nyumviriza. Umva ndakubwira ikintu kimwe. Sivyo? Nakubwiye nimba ukeneye ubucuti bwanje nawe. Rekana na mushiki wanje. Ntakindi. Garuka basi tukivugane basi. None Frank, mugeze. Hey. Okay, munyaruke rero. Sawa.
John, What, man? chana tuvugane. John, mon frère. Frank, mon amour. Alicia Keys, munyaburayi. Ufashe kano kanya kugira ikibazo dufise tugiheze. John, warampaye umukunzi byashobotse ko dukundana. Kubera nari mu rukundo rwa Frank, ariko yarampemukiye. Nico gituma nabakoranije ngaha kugira ngo ndababwize ukuri. Nicole, urakoze kuncerekana n'uno muhemu yaguhemukiye, yatumye uba umusazi mu by'urukundo. Frank, umenye neza ubugenzi bwanjye nawe yuko bwarangiye. Ndakwanka n'umutima wanjye wose, sinkigukeneye. Ibyo wakoreye mushikanje sinzopfa ndabyiragiye. Eder, sohoka. Vuza ati sohoka. No, stop. No. Kubera iki? Icara gato tuvugane. Sorry, icara gato. Mon frère, mbabarira. Frank, mbabarira. Sinkiri mu rukundo rwawe. Frank, ibuka ko wanshize mu rukundo uraruntana. Alicia, mbabarira. Ariko Frank, umenye kutakiri mu rukundo rwanjye. Aya marira ndiko ndarira. Ndabaha amasaha 28 uzoba mwamaze kumenyesha aya marira yanjye. Merci. Marakoze. Misanze. Frank, sohoka. Sohokera mu nzu. John, urashaka kutubabarira. Urashaka gufata umwanya muto cyane ukamwumviriza Frank icyo ashaka kukubwira. John, mbabarira. Nagira nakubwiza ukuri ibyo twapfuye n'umushiki wawe. Nta discussion nkeneye. Ntabyo kwiyasikiza mu mwanya. Mbabarira John. Frank, vuza ati sohoka. Sohoka Frank. N'amapantaro. Sohoka. Aha. Kumbuni.
Nicole? 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 Oui. Ah. Ngira ningoga ico ndabwira ko ndiko ndagiye. Ikete kuri musaza wanje John. Kuva aho tuburiye abavyeyi niwe wasigaye uri papa na mama. Ubu narakuze ubwenge ndabufise kandi imyaka ngezemwo ngeze gukunda. Ariko rero nasanze urukundo arakananira abahinga. Uwo nakunze yakunze abandi yarase no kunyumviriza. Nawe musaza wanje washaze kunyiza mu rukundo kuwo ntiyumvamwo. Kuri iyo mfo misemo gukura intambamyi mu nzira nigira amahoro. Musaza wanje Frank Jackson musigara amahoro tuzohuriraho Imana yangeneye. Murakoze ya Nicole.